Yesu nashimwe bene data, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye gushimira data wa twese ahoraho anyemereye ko nongera kuza kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana data wa twese, ndagushima, uri Imana nkuru yo mu ijuru, uri Imana y'ububasha, uri Imana ukomeye. Muri aka kanya mwami Yesu, ndasabye ngo uzubane nanje, undongore mukiza we, umfashe, muhemu yera, anshoboze gushikiriza iri jambo umpaye gusangira na bene data. Uhezagire unkurikira n'uzonkurikira mu bindi minsi iri imbere. Mu izina ryawe ryera Yesu, iri jambo ryawe rikore ico waritumanye. Ndabigushimiye kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Bene data, hari haheze iminsi tutabonana, ariko uyu munsi Imana iravyemeye. Mfise ijambo ku mutima wanje ryo guhumuriza. Sindabizi ivyo uri kuracamwo, ariko ni ijambo ry'ihumure. Ni ijambo dusanga mu gitabo ca Yesaya 49. Turahera hajya ku murongo w'15. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, mbega umugore yokwibagira umwana akiri kwibere, ngo yoye kugirira akagongwe ubura bwiwe? Ni koko abo boshobora kwibagira, ariko jeho sinoshobora kukwibagira. Imana ishimwe. Ngushushanije mu biganza vyanje, inzitiro zawe ndazihoza kw'amaso. Data nahabwa icubahiro. Bene data, Imana ni umuvyeyi wacu, kandi Imana iradukunda. Mwene data, Imana iragukunda. Ivyo urimo ntavyo nzi, aho umwasi ariko aragusungereza ntavyo nzi, ariko ico nzi ni iriganuke rivuye mu ijuru, rivuga ngo humura, tekana, Imana yawe irakubona. Kandi nubwo wobona ko abansi bawe ari benshi, data barusha inkomezi. Imana ishimwe. Yatanze akarorero k'umuvyeyi afise umwana ngo ari kwibere. Abavyeyi mwese murabizi yuko umwana ari kwibere nta muntu yo mwibagira. Eka, ariko Bibiliya ivuze ngo birashoboka. Ngo birashoboka, ngo ivyo byoshoboka. Kandi turazi uburorero bwinshi byoba byarashobotse. Mu gihe c'intambara hari inzoya nyinshi zasigaye, abavyeyi babo bahunze biruka, abana basigara ari bonyene. Birashoboka. Bibiliya iratubwira ahantu hateye inzara bagafata abana babo bakabarya. Birashoboka. Rero Bibiliya yavyemera ati ivyo vyoshoboka ko umuvyeyi ashobora kwibagira umwana ari kwibere. Ariko acavuga ati ariko jeho, Imana ishimwe, jeho sinoshobora kukwibagira. Mwene data, umve Yesu avuze ngo ntiyoshobora kukwibagira. Reka kwiheba nkaho umenga ntufise Imana. Ufise Imana ikomeye. Reka kwiheba ivyo bitero ubona binganangana uko kose. Ivyo ubona umenga wewe ntabyo woshobora, ni koko ntabyo woshobora. Ariko reka nkubwire ngo inyenkomezi, Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, ijya nyene itananirwa, ivuze ngo yagushushanije mu biganza, ngo inzitiro zawe zihoza kw'amaso. Haleluya. Sinzi ibyo uri kuracamwo, ibyo ubona bidashoboka, ibyo ubona umenga ni imisozi, bimeze nk'imisozi, bimwe ubona umenga Imana yakwibagiye. Umve nje kukubwira ngo Imana ntiyakwibagiye, kandi ibyo vyawe Imana irabishoboye. Iyi
imana ko ibishoboye rero reka kurira ngo inzitiro zawe zihoza kw'amaso. Abo bantu ico gitero nubwo ubona umenga ni kinini kikirusha inkomezi, ntuhirire kuko ufise Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Yavuze ngo nagushushanije mu biganza vyanje, ngo inzitiro zawe ndazihoza kw'amaso. Irinze inzitiro zawe ni ukuvuga yuko wowe wese agufise mu kiganza ciwe. Rero inzitiro azihoza kw'amaso kugira ngo umwansi ntakumare, ntaronke aho yinjirira, ariko agutabare mu gihe cose. Yesu nahabwa icubahiro. Iri jambo ry'Imana kandi riravuga ngo ku murongo wa 25 aha muri Yesaya 49 ku murongo wa 25 havuga ngo ariko uku ni kuhoraho agize ati abafashwe mpiri n'abahizi nabo bazobanyagwa, kandi iminyago y'abantu b'agaterabwoba izorokogwa, kuko ari jewe nzokugwanira nkagwanya ukugwanya, kandi nzokiza abana bawe. Imana nihabwa icubahiro. Ngo kandi abaguhahaza nzobagaburira inyama zabo ubwabo, bazoborerwa ayabo maraso nk'uborewe vino novu, kandi abantu bose bazomenya ko jewe nduhoraho umukiza wawe n'umucunguzi wawe, inyenkomezi ya Yakobo. Haleluya, Imana ishimwe. Mwene data uri kuranyumviriza aho uri hose, uko uri kose, uba uri muto uba uri mukuru, ingorane zirajyana, amageragezwa arajyana, kandi bibabaje umwe. Ntuvuge ngo wewe ufise bito. Niba ari igeragezwa ryitwa igeragezwa, niba ari uguhamwa kwitwa uguhamwa. Ushobora kuba uri kurahamwa n'abavyeyi, ushobora kuba uri kurahamwa na sosiyete, ushobora kuba uri kurahamwa n'abaganza, ushobora kuba uri kurahamwa, mbega aho hose umwansi agufatiye. Ikigeragezo kirababaza, ariko umve nkubarire, niba data wa twese ari mu ruhande rwawe, nureme. Imana izokugwanira, Imana izogutabara, Imana izokugwanira. Imana ntineshwa, Imana ntiyakwibagiye. Imana iguhoza kw'amaso, ngo inzitiro zawe zihoza kw'amaso. Kandi nabonye ikindi naco ngo abakugwanya abonye nabo ngo bazonywa yabo maraso nk'unywa vino novu. Ni ukuvuga ngo uguhora n'ukuhoraho Imana. Iyo bavuze ati umuntu yanyoye amaraso yiwe canke naho ni ukuvuga ngo yapfuye mu ijambo rindi, yabonye igihano gikomeye cane. Rero Imana ivuze ngo abo bakugwanya abo nyene, ukuboko kw'Imana kuri hejuru yabo. Wewe tekana kuko uri mu ruhande rw'Imana. Mwene data mve, irukira mu ruhande rw'Imana, irukira mu bwihisho bw'Isumba vyose. Aho honyene niho hari gutabarwa kwabo. Kandi nanone niba ari yuri tekana, nta kintu Yesu ananiwe, byose arabibona. Haleluya, Imana ishimwe. Nagomba ndakuremesha gusa mvuga ngo reka kwiheba. Nongera nkubarira ngo Imana tusenga ni nyabushobozi. Nongera nkubwira ngo iyo yonyene nishaka kwirukana abansi, ikabirukana n'ukuboko kwayo, atawushizemwe izindi nguvu, kuko Imana irikwije. Imana irikwije kwa kundi yabikora mu bihe byose wagiye ubona, nijya nyene n'uyu munsi nijya nyene. Usenga Imana gusa, usenga utekana, ureke kwiganyira nk'udafise Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ibyo bigushitseko ntubone ngo urapfuye, ntubone ngo ntiwihebe ngo ushike mu kuzimu.
kuko satani ikintu arondera ni ukugira ngo wihebe, uve mu byizigiro, wumve ko Imana yagutaye, wumve ko ibyawe Imana itakibimenya, wumve ko ibyawe byageze ahantu ataco bikivamwo. Nje kukubwira yuko Imana irashoboye. Imana irashoboye. Gumya umutima, hagarara muri Kristo, gumamwo neza, uyo niwe mwami wawe. Ngo yagushushanije mu biganza byawe, ngo kandi inzitiro, ngo mu biganza vyiwe, haleluya, ngo inzitiro zawe azihoza kwa amaso. Yesu naguhezagire. Komera, shikama. Uri ukugwanya ntazokwitamba ku muvyimba, oya. Ukugwanya aragowe, kuko umwami ari mu ruhande rwawe amurusha imbaraga, amurusha inkomezi. Umwami ari mu ruhande rwawe azomwereka ko Imana usenga ariyo Mana. Bishoboka ko atari bwabimenye, bishoboka ko yahora kwitiranya nk'abandi bose, ariko iyi Mana usenga bizogaragara ko ariyo Mana yo kwizerwa. Rero ukomere, ugumeho aho nyene aho. Umwami avuze ngo ntiyoshaka kukwibagira, ngo ntiyoshaka kukwibagira, ngo umuvyeyi arashaka kwibagira umwana ari kwibere, ngo ariko wewe ntashaka kukwibagira. Rero Imana yo mwijuru igukomeze mwene data, ushikame, ugira ivyizigiro mu Mana. Imana yavuze ati sinzokwibagira, ni koko. Imana yavuze ati nzogutabara, nuko nyene izobishitsa kuko ari Imana. Rero Yesu nabaho umugisha. Ryari ijambo nagomba gusangira namwe bene data, ndababwira ngo ivyo vyose muriko muracamwo, umwe wese sinzi bishaka kuba bitandukanye, ariko aho hose Yesu arahari. Kandi aho hose data yazanywe no kubagirira neza. Kandi aho hose iganuke rivuye mu ijuru rivuga ngo rema, shikama. Yesu yavuze ati ntaco uzoba, ahubwo abansi bawe bagiye kubona yuko Imana usenga ariyo Mana. Haleluya. Abansi bawe bagiye kubibona. Ndagusubirire muri ya murongo, uyu murongo wa 26, ngo kandi abaguhahaza nzobagaburira inyama zabo ubwabo, bazoborerwa ayabo maraso nk'uborewe vino novu. Abaguhahaza, abaguhahaza inshuti yanje ntabonzi, yo abaguhahaza ntabonzi, ariko Kristo avuze ngo azobagaburira inyama zabo ubwabo, ngo bazoborerwa ayabo maraso nk'uborewe vino novu. Ngo kandi abantu bose bazomenya ko Uhoraho ariwe mukiza wawe n'umucunguzi wawe n'inyenkomezi Yakobo. Haleluya. Abantu bagiye kubona Imana wasenze ko ari Imana y'inkomezi n'inyenkomezi, izokugwanira nshuti yanje. Reka kwiheba, Imana izokugwanira. Haleluya. Imana yacu irakomeye, abatarayibona bazoyibona. Abahora bibaza ngo ntivuga ntikora, ahubwo bagiye kubibona. Isico mu muntu wese akizigira Imana, kuko abizigiye abana b'abantu baragowe. Abizigiye ibindi bintu, abizigiye inkomezi zabo, abizigiye ubutunzi bwabo, abizigiye imiryango ikomeye, abizigiye abo babona umenga barakomeye, yo nibahindukirira Imana. Mwene data ushize amaso ku kindi kintu, kurayo. Nta handi hantu hari ubuhungiro n'uburuhukiro n'ubutabazi bwihuta, nta handi hantu atari mu Mana honyene. Hamagara Imana urabe ingene ikugirira neza. Hamagara Imana yishiremwo ivyizigiro vyawe. Nimba wari warizigiye abandi bantu bakomeye, Imana ntigomba kumubona ayibangikanye. Hindukira vuga uti Mana mbabarira, nizeye ibitari ibyo kwizegwa, nashize umutima aho ntari nkwiye kuwushira. Mwami Yesu nyakirira, ungirira imbabazi. Wewe nyene Mana niwe mpanze amaso ngo ntabarungirire neza, kandi data arabigukorera. Imana iguhezagire, Imana igufashe,
Imana igusubize mu ibyizigiro, Imana igukomeze. Uyo musozi uri imbere yawe ntaco biringanisha n'inkomezi z'Imana. Uyo musozi uri imbere yawe data azowufyeka urorera, azowusenyurira hasi urorera, kandi abansi bawe nibo bazovuga bati kumbe wa muntu yari mu Imana, kumbe wa muntu twamubona nk'umuntu asanzwe ariko ari mu Imana. Enda mugenzi wanje nukomere, ureke kwiheba, ariko wizigire Imana yuko iri mu ruhande rwawe kandi izogutabara. Ico Imana yanka iranka icaha, nawe wirinde icaha kandi ushishikaye gukunda Imana no kuyiyegereza. Imana data ibahenzagire. Yari amajambo ariko ndabakomeza kandi nanje nikomeza ibyo uriko uracamo, ibyo ndiko ndacamo, ibyo umuntu w'Imana ariko aracamo. Ntuyihebe, data ari kumwe nawe. Ukuboko kw'Imana ngo yagushushanije mu biganza vyiwe, ngo aguhoza kw'amaso. Ntubone ngo uri wenyene, ntubone ngo uri ahantu atawundi muntu akwitayeho. Hariho Imana ikwitayeho, kandi kubona Imana ikwitayeho ivyo birahagije. Haleluya, Imana ishimwe. Ivyo birahagije. Wewe uyegamike ku mutima, ntuyirekure, kuko iri mu ruhande rwawe uzotsinda. Imana y'ububasha ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana data ibahe umugisha mwese. Amen. Bwirukiro Mana, ndagushimiye kubwira ijambo ryiza urungitse ku bwa bene data bari mwirinde, ku bwa bene data bahagaritse umutima, ku bwa bene data bumva bihevye. Mana urakoze kuvuze ngo naho umuvyeyi yokwibagira umwana ari kwibere, ngo yoshobora kumwibagira birakunda, ngo ariko weho nta n'umunsi umwe, haleluya, nta n'umunsi umwe uzokwibagira uyu mwene data, nta n'umunsi umwe uzoreka kuza kumutabara, nta n'umunsi umwe uzokwirengagiza isengesho ryiwe, nta n'umunsi umwe uzokwirengagiza kumwitaba yaguhamagaye. Mwami Yesu, kuko uvuze ngo inzitiro ziwe ngo uzishushanyije mu kiganza cawe, ngo uzihoza kw'amaso. Habwa icubahiro ko utuzigamye Yesu, utuzigamiye muri iyi si mbi, isi y'umwijima, isi igoye, ariko turahabaye kuko turi kumwe nawe. Urakoze Mana kuri uwo kwizigirwa, urakoze Mana kuri uwo kwizigirwa. Mwene data umuhezagira, umukomeze, umwongera inkomezi, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Yesu abahe umugisha. Amen.